amabanga yabubatse. None mu vyamamwo Oya, ofati ibintu byitwa amabanga yabubatse. Ikibera abagabo ahiyego mama nagaheka ni abantu bose naziga yuko bogira ico banterereye. Ego. Bose baragikoze. Ego. Bose baragikoze. Nta muntu umwe naziga yuko azonkorera ikintu kuri mariage ntagikora. Yeah. Nico namuziga ko yaragikoze. Hari nuwongereza. Urabyo? Nukuri nabonye yuko abantu bafise ku mutima kandi ndanabashimire. Habwo ari abantu natangaye ntaziga yuko ico kintu bagikoze. Ego. Nukuri ko Imana Yesu naziga yuko ko bifese yoterera mu rubanza rwanje. Bifese yaterera. Ego. C'est vrai. Izira ry'Imana. Yes, abakunzi ba Yagatech TV reka ndabaha ikaze nongeye ndabashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabiri hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waburi muri diaspora ndakubwire ngo big up sana and Big don't up give sana. up. Yes. Never give up. Guys. Cyane uko ngwaye mbafise zo vibes zibisazi. Vibe. Ukabutaraga subscribe kuri Yagatech TV nagenda gusaba ugenda uyigize. Simbizi warabonye ko twakwijije abantu badukurikirana ibihumbi 10 wewe. Nabibonye kwe. Wabibonye gute? Ebana nakazimwe. Nakazi kabisa abantu 10,000 si bake. So gitangura kwa kundi hahandi bimeze kwa kundi. 10,000 si bake kabisa. Warabonye ko byagenze neza. Namavuta. Yes, kandi ngaha inyuma ya kamera. Ku bantu bakunda ijwi ryanje guys. Ko bambaye ngo bakunda ijwi ryanje nama ntimukunde jewe minyone. No kwikushaka bakunda singomba ko bakunde fa bakunda ikinyamakuru. Sawa. Kana mwenye nakundi, sema ko nawe nkunda, urankunda gute? Nakupenda sana. Na mimi nakupenda pia. Simbizi karibu cyane. Genda ndashima Imana. Amakuru y'imisi. Jenny bomb. Yego uburuhetu humanity. Ubu unyukuboko ntikuva ku maso. Guys, nimwabona Simbizi mutamubona isura nuko turiko turabona impeta. Agomagira ngo impeta mugomba kuyibona. Tugomba kuyibona kandi rakubereye Imana. Karambere usa neza sana. Akabera abagabo. Ikibera abagabo ahiyego mama nagaheka nini vroma kandi isa neza. Ufite isa neza. Sibwa bubebe na magarama kwiye. Aho hari miliyoni zingahe? Aho byo ntunga iminsi. Aho baho vrema. Simbizi, congratulations. Asante sana mama. Wakoze ibintu byiza by'amateka. Bekutaje kone nabatumye. Jewe igituma ntaje urabizi. Ndeka turebe kuri Yagatech yari yaterereye. Fred yari yazanye ivyunguka gute mutaje vraiment. Uravyumva impamvu tutaha. Kandi ibyo bintu si byiza. Si byiza guterera. Muri staff y'abantu barenga bangahe ntagiye numwe aza vraiment mu rubanza mukagenda. Reka ndabwira umuntu Jenny Dogera cameraman. Kuko je urumva nari kuza byanse nta kamera nzanye nari ngwaye. Warugwaye bari mu butinya. Nari oya. Kuvuga ngo oya ni sans wari mu gishozi. Nari ngede ibaza ibintu ngigwaye no munsi. Okay. Shobora ko ari ibintu bitari byoroshe. Uko biri kose. Rero nari ngwaye ndasavye imbabazi wewe kuko jewe man. Reka ndabwiye nigiye dupanga je kuza nigiye nagusaba ikiganiro tugikorere muhire. Wabuze ko kitari ikiganiro bro. Jera nishaka kuza kugenesha nzanye igiseke. Nubu uraza kutugenesha. Nari nzanye ngiramaza n'igiseke. Ibazo twa twamaze kugura n'ibintu. Nubu urakizana. Nabwo nje nganza n'igise. Moko ko nabuze orientation. Simbizi guys kuva rongoye nticishura message. Why? Amabanga yo mu rugo. Ariko amabanga abuze minyone. Ko je mama mwamikazi. Ariho ibi bintu bita amabanga yabubatse. None mu vyamamwo Oya, ofati ibintu byitwa amabanga yabubatse. Ni byinshi. Abantu babishize kuri ndura bitsina kubera kera abantu baza batwarana bagahurira navyo ari uko bubatse. Mugabo abamesha turongora dufise ama experience. Je kaenda kubwira. Rero ntagisema banga kandi gutwara hari ibimenabanga byayatumeneye Sanga amabanga rero amabanga rero yabubatse ni kwa kubaka urugo ibikenewe mu rugo ni byinshi n'amabanga niyo mpamvu bakubwiye ati bro urugo n'amabanga amabanga sijya mu bambe oya
sijya mu bambi akunda none simbi je ivyo nita amabanga sijya mu bambi bijya byo nibisanzwe biki iyo umuntu agize mariage akenshi ubu bakubwiye ko ingo zawukana bawukana kubera mu bambi nyinshi apo Regari igihe aba yaragize nyene uko ubu daboro biragoye kugira umukobwa ntumwemetse hari imiti myinshi ufuma wuburi swing mugabo ukayimo nareko ke urashaka gukoresha imikongo ivumbi ryo mu ikongo ukisiga ivumbi ry'ikongo ugisize ikikongatara n'amasahane none ngo none umugore rero niko nta muntu acahukana ngurumva oya nibaza ko bica mu bundi hari ibindi bibazo biba mu rugo arandi mabanga yo mu ngo kandi ahambaye gusumba je ndafise ikibazo simbizi wewe maze imisi mike uracari umugeni cyari umugeni je uracari je ndongora agacaba ni n'ugwana uri ngaho urumbuza kuko konja no gukora ati papa tujyane umva je ngira umugeni jewe oya bo hari igihe mutarabana mu nzu ntiwovuga ngo mu gihe mumaze kubana hariho experience yindi yongera ko yari usanzwe ufise ariko abantu benshi ibyo bakunda gupfa hariho abagenzi ba kera mwahora muvugana ariko mama mwabiheze mutahora murarana ko mutahora mubana mu nzu imwe ubu ni mu nzu ngashaka ko na pere ya minyona akavuga ati none hakanawe rero bakuronderera iki Vana masami ngana abandondere mugabo kubigenda kose namenywa ari ndondera sa ngapi zijo ndubahingo ndi mwana hambere bubahingo minyona amasaha ndondera ko ndayazi ni saa 4 ni saa 3 saa 4 kuduka ndafupa zinyo ushika saa 9 biba biheze namenywa nasubira ku ndondera umunsi ndakurondera nkagerageza nakurondera mu gitondo hakiri kare mvuga ati none gamana nje gusuma simbize tamaye yako mugana nababaye maye urumva nuko igiseke canje buje carimwe ibintu byinshi urakizana n'ubu turacari bashasha mu byo kubana sawa iyindi content tuzoyikora naje kugenesha ntangora uraza kungenesha ntari safi sana uzi ko abantu baraza kungenesha na Jenzoza je nagomba nzi ariko niwe wayitanye nakora nindere kunyoyana mana we ngeneshwe ingene nabi wayasina baraza no kungenesha ko je muranya nkakweri mugabo ntacu usanga barakurondeye ku telefone bakakubura tubana tuzinanye nayo namabanga yo mu rugo nayo ariko je ndabikubwiye tu nagomba nze igiseke canje kiri harya ije nagomba uraza kungenesha turabageni bashasha mu byingo byo kubana muga ntituri bashasha muri bashasha mu ntozene muri mubambe ntituri bashasha okay simbizi no munsi okay samedi wakwije indwi yose no munsi nibaza ko indwi n'iminsi 3 iheze ugize mariage indwi zibiri ziraze ngize eta civile n'indwi imwe ngize mariage religieuse ya mwikanisa mwamikazi monzo ni experience ubona ko umaze kubona muri iyi minsi mikeya y'ubuzima bushasha muri no minsi mike kuko urabizi neza yuko mu bintu nigishijwe cyane cyane muri eglise yego nigishijwe yuko ukubana bani bitwagira mugabo hageze afere yo kubana habana kamere yego mbari ibintu ngene usanga hari undi musaza yamaye impanuro yambwiye ati nta rugo na rumwe rutagira ibibazo ati umuntu azokubwira yuko urugo rwiwe atabibazo rufise yego uzocimubwira aze tumuha igiti mugabo urumva ibibazo umugerageza ingene mu bibalance ndavye rero kundwi tumaze ndabona yuko turagerageza aho tugeze ni bon tu ni vyiza tumva bihwanye nuko jewe bibaye byindico murabateri yego urabimba mugabo tout simplement urugo tu ni bom yo mu cyane surtout iyo mubana muzinanye mwana kandi mukundana babiryoshe cyane gusomba yego hari abantu nigeze kumva uvuga ngo abantu benshi ntibanezerewe nuko simbizi agize mariage rero bisana ko babitera inkuru kandi urubanza rwawe vraiment rwari rusa neza hari akantu wavuze mu mwanya ingene abantu baraba abantu baterera amafaranga menshi atariko bataraba genre uburyo nakoresheje uburyo wakoresheje mu rubanza rege rubanza rwawe ugerageje kwestima ukestima nyine ukavuga ati none akoresheje amafaranga naguke bari ubanza rwawe gwatwaye amafaranga naguke ntavyo nzi amafaranga nasoye ntavyo nzi atuka ni menshi sinigeze ndayakontabiliza kuko barashobora ku hari n'umuntu yigeze ndibuka
juste mariage iheze bon juste urubanza ruheze hageze ko umugoni ndamutahana barankwimo miliyoni aho nyene denko atebana buga rero ukunuku turakeneye miliyoni wihuta yego urabyumva cyamba umva ko nta nifise ngaho cyamba ubuje gutaburira ama envelope ngaho nyene yego cyanda ukuramo ndabubonamo cyanda bahereza ati miliyoni ntiyari iri hafi gamani oya warashaka sinakuye mu Natasha yama envelope Natasha nayuguru yahize iminsi nabibonye ko wagize nagize na live ndayugurura nibaze ngo umugabo rero nabaye oblige gutabura abanye na envelope ndakuramwe miliyoni yari ironderagiye ute mu nyuma aho nyene turi ngaho ibyanjoye nuko Landry promote arambwira ati ngo ashe ngo twaraterere ngo basani ngo bashe ngo waronsa amahera menshi arambwira ati imana izose yari kubona Arnovich yego cyamaza Arnovich waraterere ati wayandongiki wenyine ati okay wandongiki yangaye ataya naye arambwira ati uri kuraraba neza urubanza ngene rumeze muragi warungitse ubona yari gukora babu rero mu nyuma rero Landry promoter cyabona muri group iraho turi kumwe na Muvayo yego ariko mubera mvugiye ijambo abona amahera ntarariha yego ambwiye ati bana nyarukugende kuregulariza iyi facture y'ivyuma byari byaje hajya byasoma hari ivyuma by'ubwoko bwinshi kandi bizimvye hari abantu bibaza yuko ibintu yari ama promo yari ama sponsor kumva ntamenye yuko wenyine natanga yabonye yuko ari amafaranga ndiko ndarika ambwiye ati ndagiye kuyariha urumva harimwo for ego c'est vrai ibintu sinabironka ku biciro abandi bo bironkako ego uravyumva barangira ama réduction mugo nasoya kandi amahera atari make byari ibintu byiza bisa neza ndisure certain yuko ikintu cyo cyose cyakoze mu rubanza cyarakora urubanza rusanzwe yego iyo mvuga nje muri salle iyo mvuga mariage ngende mfate salle yego dekoro yo nyene yari gukora mariage yose cyane cyo kibazo nagenda gushikirira kwa yego amahera nasohoye harimo na sponsor amahera nasohoye yakoze yego kuri dekoro gusa amahera Jean yakoze kuri dekoro harimo na sponsor iri biri kumwe na sponsor yari gukora urubanza gose mugabo go muri salle ko salle usanga hari intebe niki bavyumva bon vuga zamanzi usanga hari intebe atari gucara nko mu rusengero Jean abantu kabahereza moya mugabo urumva je dufate nk'urubanza nuzenya Freddy mboso yagateke yarambwiye ati jewe intebe zose muzokwicarako nzozidekora ziri jipone zambaye yego Freddy niwe yabikoze tumubwire merci beaucoup mwashi ndambwiye ati none wowe rero nga contrepartie fo kuza numesha makuru waze ukavaringa yego mugabo naratanga imbonye yagateka atanumwe yigeze aza none capitaine de la capitale yari uravyumva so novuga rero yuko numva nka Fred usanzwe dufise ivyo dukorana kandi usanzwe turabavandimwe araza agashiro kiwanje turi n'abagenzi yavuga ati no urubanza rw'iwawe ifo kucarika abana niwe nyitelefone wenyine ambwiye ati jewe abantu bose bazuza mu rubanza rwa bagomba kwicara ahantu hameze neza mugabo ngomba kumunambako urabivuga bro numanda kwita bro urabivuga oya no muri jendi bro ntubona kiki bro nangorane urumva abo Fred hariho n'abandi Jean kuko urumva urubanza rwakenera ama detail menshi gose yego bageze gusuma ivyo bibaza sivyo basanze bagiye ku isoko basanga ibintu byaradimye simbire bagaca bankenera mwindi noti kiye kijo gusuma nani nabanya abantu bose bararinda kuba kugabura abantu barenga amajana 7 sibidugiye ku isoko onyene jewe kubera ko ibintu bya organization ndabimenyereye hari imanza nyinshi nkora bigatuma ko nza ku isoko harige ntwara amafaranga ivuga ngo nitwasha ubufaranga ngo burakwiye je bageze ku isoko barumigwa bageze ivyo vyose urumva ni vyaca biva muri ama support babaririmbyi baterere 10,000 20,000 100,000 hari abaterere before hari n'umuryango wa urubanza vraiment nashaka genre ni kugira n'abandi abatene abandi baragira ubwoba je wanashaka ibintu baterereye sinaje nabarondeye yego bonyine baribwirije baravuga bati uyu n'umuntu wacu reka tumukorere urubanza atavyo je groupe bagiye kwinsha hari groupe masterend yakire bagiye kwinshiramwe mu nyuma yego ndabona mengo atereye abantu nambari 40
iyo groupe yarimwe abantu sakombye mugabo bumengo hatiremwe abantu bari 40 40 hari abantu bamabona ba DJ Paulin Apotre Jean DJ Paulin yaranyihereye namusanze arambwiye ati jewe kuri itariki isonzo abandi inzo banasohose n'umuryango mugabo arama envelope yiwe vraiment DJ Paulin ndamushimire ba Apotre Jean Paul abona abanyihereye meame kandi abona abantu kandi nakubwira abantu banterereye meame aro D1 DJ Paulin Apotre Jean Paul Dramati yego Satubi Satubi twarabibonye Satubi vraiment Satubi wewe ko ari nko kungenesha kuko ivyuka yabimaye urubanza rwaheze kandi hajya vyumvire neza cyane ntiyabujya kwa Natasha wowe wabaye stable Natasha ntiyano yiwe yima kuko iyo yamereza mu rubanza yaca akora biriya byari Natasha hari kumfasha ikintu mu nyuma ari abantu bavyumviriye neza bavuga bati wewe ico kuba uburyo bundi mutwe utakaza iyo urubanza ruheze iyo urubanza ruheze kurumva wasanga hari vide niniya hari ibintu byaba ugasanga dufata yari nk'abantu bambera bamwenserie ugasanga nk'umuntu afise magaza agurisha amakoti akambwira ati je koti uzokambara nije nzoyigo ku munota wa nyuma na telefone ntiyitabe nkaca mba oblige kugenda kugura ikoti nshasha kwa Oscar. Hari akantu wavuze ko iryo koti yawe yatabutse kare kanzu ndagataho we ni ipantaro sinzi umuntu yayigabanije ukuntu nayambaye iratabuka nasanze yatabuka byaje bigenda gute nayambaye uko nyene mbwa ntibyigeze biboneka mu rubanza cyane nabibonye urubanza ruheze nashe hari abantu baguma bava kuryo iryo modoka yawe gufa ari bezo wa Clay iyo modoka yarapfuye bon ntiyapfuye tweke murumva numvise itirika yatakaza pression kubera essence yari kiraca itayikiye gutyo suvuga ngo ntiyapfuye navyumvise kare naze ko twomaramara kandi urumva irinze wumva ngo pamwe barabara ibintu byabaye nabi byari kuba bibaye nabi sana yes turacari mu mavuta y'urubanza yego hariho ibintu byinshi byagutunguye mu rubanza uretse Natasha yaduze vraiment agatanga miliyoni 2 antuka miliyoni 2 ku muntu umwe yatanze yose hari igihe abantu baba bibaza ngo ugera yafise mugabo yenda sanze hatanga umutima Natasha n'umutima gusa ndakunda abantu bakora nka ba Yesu yego Yesu ntigera zura umuntu atakamera ihari oya kirazi oya nanje maze kubona ko Natasha azokora akantu yari yamaze nacene guritangaza makuru rizobiri hari kugira abazobi byabona yuko ivyo yemeje yabikoze yego hajya hari abantu bavuga ati itangaza makuru rigomba kuba ari hari kugira ibizoba ntirizobibanga yarabikoze yaravyanditse arabishira mu ngiro yes kandi navuga yuko amafaranga yatanze amahera 2 million Natasha yatanze yambereye umugisha cyane nempa mubona n'ubu nk'igitagasi uratagasa usa neza umva uri umugeni yojeje ibyangombwa umugeni uzi ibyangombwa kabisa uravye abantu baje mu rubanza rwawe hari abantu baba baragutunga ukavuga ati nukuri umuntu se ko haba wambeye Natasha narabonye benshi presque bose kuko urabona icambe urubanza rwanje n'urubanza rwabaye mwibanga ntangere yego nashani ryari banga nta muntu umwe yaraje turubanza rwa nakaruzo bitariki urazi ko izindi manza twe twabimenyera ngaho tu ku Facebook ngo save the date bibonera gusa boom yego boom rero novuga rero yuko n'umuntu nabonye save the date yawe yayipostinze ntabwo ati ibyo bintu mwabivuganye na Simbizi mwigeze kuyiposta je nayibonye ahantu mugabo ni badohora muri famille kwa kuri Facebook ni kuri kote zabaye neza nebajya babona Ines yashize no kuri profile usane profile nka Ines usane statut ira abantu bane nenkaje ira abantu amajana 8 ndayisizeko bari too much bari too much amesha bayitora agaca bahereza abantu rinati bagaca genda kuyikindirako ashize ibingorane ashabakinda akigana nabonye wakoze uvuga ngo yarakurogesheje ni bya vrai canke nakano mu nkoki byako nta neza yanyipfuriza azakoze ibintu bibe nabi bihe bipfe biparangane so mugabo urumva ivyo je ntavyo nkontako cyane ikiri important nuko ibintu nkuko arukimbagije yuko abantu natangaye ingene urubanza rwatunganijwe nta n'umuntu nigeze nibutsa itariki ngo nejo ko nari izindi stress nta muntu n'umwe nibukije itariki y'urubanza rwanje mugabo bose baribwirije baraza ko nabatumiwe urazi kundi muntu amuha invitation ugacura mu telefone etwa di centaine nararyohe mbonye DJ Daddy Pasi bose baje nararyohewe mbonye famille yanje aba oncle banje baje bose baje yes hari n'umuntu
jewe grand sœur n'umugabo wiwe bose baraje yego kandi bavuye hanze bose ni ikintu biraryoshe unabyumva ubonye umati nanaka uca wiyumva yuko uri agaciro mu bantu rero novuga rero yuko badiwane baraje warase nabonye hari abantu batari bake ozi twirirwanye umunsi wose urubanza twarutangura turaruheza nawe nabonye mu mafoto apana yagira mu mburugini yego imodoka yego yagiriye mu mburugini none karakora vlog nageragiye mu modoka genda kuri Serone Vibe urabe content yake karakora okay naravyiganura ariko kuri Serone Vibe yakoresha telefone yiwe niyo yagendera yagisha abageni wibereye mu bushiri yagendera yagisha abageni kuva mu nango gushika urubanza rundi ruhera urumva ivyo bintu byaranyeretse yuko ndi umuntu w'abantu none hari ikibazo kimwe nshaka kubaza yego hari abantu bibajije impamvu bakoreye muri Ryamburugini urubanza rwawe ko ari wanje Simbizi mina kubali sana none ngende ukota imiduka bo nukuri kw'Imana ndavye imyiteguro y'urubanza ngene yari imeze nari mfise sitari kubura umuntu amave witi umva nta muntu urabana nka Gihusi Entertainment bafise ubwoko bwose bw'imiduka mugabo banyemereye umuceri kandi umuceri Gihusi navuze yuko abantu bose biyemeje ibintu haje batarabizana nzobahereza bambona urabana ndabisubiyemo bapeza gira ama challenge nzobahereza idiri bagira ama challenge abantu bose biyemeje ibintu batarabishikana ujya mufuko w'umuceri wemeye ndawukene ndawubone muhira nukuri biro binga ijana baza no muceri kurumva ngo acazejo ngo ndamujewe bigiye kuvuga ngo asha imbe ya drone waragiye kuyitora gasto honorable yaranterefone vraiment nuko yaranterefone mugasi ndaza kuyitora uzi drone amafaranga iriko mugabo urumva sinasha ngenda bucangize mariage baza kwanza kumara iminsi baza kame habwa zoizana je kungenesha wa mugani ya turavuze ivyiza ariko ivyiza ntivyiga bibura nk'ibibi yego hari abantu wari witeze ko baza mu rubanza ariko uravuga ati wapi kwe nta abantu batagushike kandi bazo ko bagushigikira abo bantu ni bande konzi ko ivyo watabanga gishije abantu hari abantu mu rubanza wowe witeze ko bagushigikira ukavuga ati uko biri kose drama tazoba hari no urumva jewe na mama mu kumusama invitation namubwiye ati mama no mu gutumira abantu mama ati no kugumurungikira abantu kwabwiye ati wambwiye araka invitation ko kuri ka electronique bari bakoze abyo yego mama namubwira ibintu biri simple yego jewe abatumire banje la majorité ntibazoza babifitiye ubundi butse yego kubanza gwari samedi ahubwo nshimire cyane ntuzenya Regimo Music okay Regimo Music barakoze ibintu by'amateka kuko bahevye akazi baza kumvugiriza ko muri programme c'était prévu ku rubanza 19h ruba gwaheze vya vrai mais gwagiye gwara 21 ko check sound yaratevye kurumva bazanye mixer digital bisaba kuyisettinga niki si ibintu bya rupiga piga urumva so navuga rero yuko urubanza rwacu urubanza nakoze abantu bose naziga yuko bogira ico banterereye ego bose baragikoze ego bose baragikoze nta muntu umwe naziga yuko azonkorera ikintu kuri mariage ntagikora nico namuziga ko yaragikoze hari n'uwongereza urabyo nukuri nabonye yuko abantu bafise ku mutima kandi ndanabashimire habwo ari abantu natangaye ntaziga yuko ico kintu bagikoze nukuri ko Imana Yesu naziga yuko nka Natasha yomeze ivyo yoze mu rubanza rwanje sinaziga yuko Atubwiye nukuri ko Imana je ndakubwije ko Atubwiye nawe wari witeze amafaranga y'Imana y'Imana navyo naziga sinaziga ko Bifesi yoterera mu rubanza rwanje Bifesi yaterera yego c'est vrai izina y'Imana babantu bose abandi bose ba feel bite ba dramati bandabona ibisanzwe ko nabaji banje dufise n'ibintu byinshi twamaduhurira ko n'ibindi ba masterend bo masterend nka wewe vraiment ibintu yakoze je byara no muhira byarabarengeye bavuga ati none uyu muntu kuvyukuri we mupfaniki masterend byo no muri dote no muntu yari ahari ndakuye masterend n'ubu ariko 400,000 ntaramuha kubera ivyuma twazanye yego byari ivyuma bizimvye twategeza kwasura yuko abakozi babikoresha n'ibikinose bose batwenga urabyumva byadutwaye amafaranga miliyoni kugira umukozi aze atwenga okay ega n'umuboss ashaka gureza sponsor y'ivyo mugabo ko dabo ivyuma nakoresheje yego vyari bifatanye n'ivyuma byari ko birakora mu gitaramo cy'umukuru w'igihugu mu gikora cy'umukuru w'igihugu Imwaro
bisigaye ko hari ivyo bari baduganye mwaro n'ibindi biri ngaha. Come on. Kurumva kuri mariage hakoze groupe gusa. Hakoze groupe na amatara rigide tuye dukoresha. Nakora groupe electrogene. Amatara yaciye. Oya. N'amatara yajya kwa muvaye nuzi yuko rimwe amatara. Sometimes amatara agenda. Jewe nta matara yigeze azima hakora groupe. Yego. Ugasanga rero umutekinicien yaje groupe umutekinicien podium son ama micro ijya ecran yari hajya niki byose yo twategereza gutanga ivyunguka by'abafundi bose. Yego. Urabyo? General Rubanza yuko rategurwa kamani mercredi kamani jeudi. Dekoro nazi kubatangiye kuyibaka jeudi hari jeudi kwa kane. Batangiye kubaka mardi. Ya nasanze biremvye vraiment. Attends, mardi nivyo. Batangiye kubaka mardi. Mardi twibuka twabaza kubaka mardi Rubanza ruba samedi. Kandi nabubaka wayigeze umenye ivyo bari barubaka ivyari. Nta nabimwe. Nari kubimenya gute sha. Nuko rero ibintu byabaye mwibanga bibuko mugabo kandi ikintu ndabana bashimira nuko nabandi bose babigize ibanga. Yes. Baranyeretse yuko entertainment dushobora kuba mwibanga. Umuntu umuhaye invitation yarafise kuyiposta akavuga ati mariage ya Simbizi kandi yari content. Hari abantu kuko nabikoze kugira ntihagira abantu batoba ibintu ibinabirya baza akavuyo. Je ama media yose yansavye kuza narababwiye ati bazo kandi bose ibintu byose byari biri ku murongo nta kavuyo kari gahaye nakajagari kandi beko biracana na direct kuri page yanje ya Facebook cyane. Urumva yuko ibintu byari amavuta kandi nshimire cyane gose no ababikoze kabisa. Imbere ko turangiza ikiganiro ndashaka kuhereza kuri iki kintu. Bon c'est vrai umaze kubivuga ko inshuro nyinshi mugabo hari gihe abantu begizagera bakavuga ko iki Simbizi yatwaye ujya mugore yagendanye n'abantu benshi hari habari bameze nuku like bavuga ko Jean kujya kuntu afise abantu baramuzi kujya kuntu afise uko kutameze neza. Ugasanga abantu baravuga ngo like kubera ko yatwaye umugore kubera iki usanga yamuteye yindi nda usanga bimeze nuku aho nyene. Yego umukobwa afise inda umutegurira biki wa mugani ko buri muri stress. Twebwe turabizi neza umukobwa afise inda ingene bamutwara. Yego muraza mukayaga kanywa babati nukuri kw'Imana tubane oya nimi ahubwo tugende ahubwo kubera mukabana none umukobwa afise inda neta civile ndamutwara muhira ntihari muri December umwaka uheze. Imiryango yahuye muri Fevrier. Dote predote iba muri Mars dote iba muri Avril. Yego Maria État civil iba muri Juin. Mariage muri Juin. None iyo nda ukimbwira ivyo kandi n'amatariki yari yarapanze kuva kare. Umukobwa atwaye inda bagira ibintu vya aho nyene je twatanguranye na December. État civil murabaye neta none fanike ntwabibonye ko karoro kagira kaboneke none ni nubwo nyene ubona ifoto ari ukuntu kuri État civil ucubona yo nakadaka byimvye gute cyangwa ugasanga yambaye impuzu irekura jewe yambaye impuzu imufasha afise inda atagirinda biba bawusu. Uravyumva urubanza rw'umukobwa afise inda si kujya rukogwa. Je nzo gutumira umunsi umwe ku muntu afise inda bari babahaye imyinyi. Je nza kubaraba je naragiye ku rubanza ko umuntu afise inda. Yego umuntu afise inda. Yego nase wiwe yari bagiye kuvuga ngo bazomudukumbuze. Urazi ko muguheza avuga ati ngumva muzomudukumbuze. Na yaranavyibagiye kubivuga. Jewe no kumutwikurura baramutwikuruye madafaka. Yeah my god. Toga kure. Nani ujya mu petit trésor. Ntiyaje hayadi. Ndagusabye la prochaine fois muzaburi kumwe trésor mu higaniro. None no gutwikurura. Baratwikurura umukobwa batwaye afise inda. Je ndagusabye apa mviza ntitwagiriyeko. Yego. Batwikuruye bukeye. Dikiye bintu mane byari bisa neza. Ntibaswikuruye bukeye. Narabibonye kuri magic. Sasa eske umuntu afise inda ni kujya bigenda. Kutangiye basejenza ndakubwira ngene urubanza rw'umuntu umviye nabwiye urubanza rw'umuntu afise inda ingene rukogwa. Dote ikogwa mu gitondo
mariage oya bagashava muri doti bashaja muri etat civil bavuye muri etat civil baronse urusengero rwemera muri chapelle baraca bagenda kenshi bari abakatolika bagenda mu gashapelle bagaca bahezagira après midi reception bagaca bagira ko byose no mu marembo bararabaciye bavuga ati cyo kintu tugende unaye kibona n'ubundi uravyumva mugabo jewe kimwe alo ikaje n'umugore wanje nukuri je ni bibi yangu kandi ujya mwana je no muri eglise bahezagiye umubano yego bafashije uko kuba dusanga dufisaniye umwana bafashije gusange tubana rero afise inda dafise inda twe babwirizwa guhezagira umubano wacu kwa je nashikanye isezerano yes bavyumva niyo mpamvu rero jewe nta muntu yoza kuvuga bla 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 narongoye umukobwa we kimuga umuntu atamugara ninde kandi ubumuga bwose ntiburi ku mubiri umuntu ninde atamugara iyo dosiye kimuga sho yayizanye sinari yayizanye tunayibonye kuri page ya Neri niwe yatangiye kubyandika umunsi ngira predote wibaze ko nta nizo narinzi imyaka tumaraye guys mugabana barashingwa n'ubusumugani wa Simbizi babazwa niki akagore kanje ko ndakikundi ko na keza man akagore kanje kambyarira utwana twiza gasa neza umuntu wese abonye utwana nivyaye n'akagore kanje avuga ati nuko Imana tuno twana ni twiza kamwamikazi kazi n'ubwenge kamwamikazi kinywera chaporo papa chaporo rero abona babazwa nabo byananiye nababuze abagabo babatwara bazi bareka rero kubabazwa n'abakobwa bironkeye umugisha bayironkera abagabo kandi vraiment Inez ndabwiye Simbizi warakurikanya amajambo yose yavuzwe hari umuntu wigeze wumva mvuga nabi oya havrom je nta muntu numwe kwisi y'Imana nshingire ntahembe kwe nta muntu umwe nzi mu bibi kiretse abo nyene babaruza byananiye na umuntu wese umuntu inde ntuzenya Franike nuragiye gukoresha interview abatama b'abagenzi banje yego wenyine arambwiye ati none wewe ujya mutama we muhuza gute nashaka abantu ne Franike nawe duhuza gute c'est comme ça eshimana yanje je kintu cyanyoheye muri byose nuko urubanza rwagwagaze neza gwitabwe n'abantu kandi abo bavuga nabo wesanzwe ni jarutse ushobona how much abantu bafite inyuma y'urubanza rwanje hari commentaire nimwe mbibigezeho nta nimwe sinabaretse imbere yo gukora interview ndavuga ati kuvuga ko igyamburugine yawe ari byo ntangorane ari kintu nakimegeza avuga hari nakanenge naka ubigeze yumva mu rubanza ngo abaje ngo babuze ibyo banywa abaje babuze ibyo barya ahubwo baranse no kuvuga yuko barura kabiri nibaza ko ari naho ari shaki rero baceba ngabo hage yo bihenda akaba nakantu naka nivyo vy'ipantaro yatabutse nije ndayibabwiye ntavyo wabonye nivyo vy'imburugini yapfiriyeho nuko nyine hasanzwe hari amamedia hari amamedia twari kumwe nayo ahandi bose barumiwe kimya ubwanwa bwari bwapfutse je naryohewe nuko man abantu benshi bakunda ubuzima akamuga kanje ndakagira iki ndagataha ndagereranya n'umuntu yitwa Kiramani wo mu Rwanda Kiramani wose amafaranga menshi mugaba akantu kose ntagakora kubera abantu akora kubera umutima wawe mubwiye jewe na jewe ibyo nakoze iyo ndabikora kubera abantu nukuri nakubwiye Gihuse Entertainment akotesha imiduga arafise imiduga ya location ya bien yego Lisharon Lisharon umuririmbyikazi yego yari yambiye ati rondera imodoka iyo ari yo yose wifuza je ndakurunkira amahera yo kwikota amahera yarungitse neza mu Kirundi kubera ivyari bikenewe byari byinshi imiduga bari ko baranyereka ya mbere nabonye isa n'imodoka pare afise naje ndababwiye ati aya mahera pepare wawe nuwahe itwagire nabwiye ati okay Marena azogera modoka ya pare je nanye turagira mu mburugini kubera imburugini twazize tugera mercredi ntaronka ibitoro umugore yari yamaye proposition yuko twokotesha kwa steri yego tuyidekore twese abariyo tubwiramo come on mbega umuntu w'ubwenge haba mu nyuma ku munota wa nyuma ko mutagiye kurondera cyana telefonwa kuri station Kiranzira Paulina ati bani ngo ndaguha igitoro yego ndasimbira ive modoka ndayuzuza ni amama iruzura cyandabwiye ati changement de plan affaire Coaster tunayikanso no muri comité namaze kubibabwiye ko zogera muri Coaster yego namaze kuvugana na grand frère wa Kabosi twariganye yitwa Abdul
ndondora urukwastera yari afise amakwastera namaze no kumwandikira muga mu yamaze kuronka igitoro cyangwa changement de plan kangire mu mburugini kuko iyo mbura igitoro mu mburugini mariage yanje mwari kwibona muri kwastera izina ry'Imana wallahi kwastera yashigabanya ama dépenses niki ama ukabona tugiye gutora umugeni muri kwastera yereko ari mariage ya mbere gusa uzogira aho kantu uzokiyumvira azogakore nagombye kuyikora muri kwastera cyane cyane nk'ubu hari ibibazo by'ibitoro kubera kwastera yikotana n'amazutu niki kira kandi kagenda n'abantu benshi kandi gashitwara abantu benshi dépenses yazigabanuka iyo ni plan nayo natoye ya simbizi ntazokoma uzi wawe nyabaza kuraba muhira ariko imbere ko turangiza nashaka ubwira akajambo kamwe abantu bose bagize ico bakora hari abatarabibona peut-être abantu bagize ico bakora ndabashimiye cyane aya naga post nanditse ryari nabwira thank you merci general kabonye mugasho Rubanza sije narukoze nimwe mwarukoze gico nakoze gusa narafashe ingingo hama namwe murabishira mu ngiro yeko ndakubwiye ko n'igitoro nakironse nterefonywe ati nubu ntibarasubira kuronka igitoro mu Gatumba kuri Kiranzira Paulina yego novuga rero yuko nuko nivyo ndabashimiye cyane abantu bose bagize ico bakoze kugira umugambi wanje wo kwabirana atagahato ugende neza Simbizi reka ndagushimiye cyane nenda gushimiye mama manje nenda gukumbuye najewe kabisa ubona agarutse ubona kitwazo na stress ngo ndi mu Rubanza ngo ndiki oya je nagenda gusabe kimwe c'est vrai ejo nta uhazi je kinda gusabye ariko ntuze wihamenye y'abatwenzi kuko abatwenzi bavuga bati abatwenzi birabaje kuko turabe ko uzomara ukwezi gwamara ukwezi reka tuzoturako uzomara indwi ariko ararumparuye niyo barumpangiye nije ndakubwira ntuze wigere wihamenye yawe mwazuriraye n'abatwenzi batoke pari niyo barumpangiye yaba ari barumpangiye sawa uzoga umusenga Imana wongera ukunde madamu wawe cyane cyane wamukunze umuzi rero je nashobora gusabira cyane no gusaba uzoguma mukunda cyane 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 big up sana big up sana